nawe nibakubaza ukiyuzura amahoro uzababwire ni Yesu wanyiyemeza. Nawe nibakubaza ukiyuzura ibyishimo uzababwire Yesu wanyiyemeza. Nawe nibakubaza ukiyuzura amahoro uzababwire Yesu wanyiyemeza. Nawe Yegeje munsi y'igicaniro cya repentance nibakubaza ukiri uzababwire afise amasengesho bansengera. Nibakubaza reka wubatse inzu ute uzababwire yegeje munsi y'igicaniro cya repentance. Nibakubaza wageze aho hantu gute uzababwire sengesho yo kurepentance. Nibakubaza reka wateye intambwe gute uzababwire sengesho yo kuganira. Nibakubaza kuki wambara neza misi yose uzababwire nibakubaza kuki ukumugera kure uzababwire siri mafuta ya repentance. Imana yo mwijuru iguhindura ibihe. Nibakubaza ngo wowe ubigenza gute uzabwire ngo siri mu maombi ya repentance. Haleluya, haleluya. Jeni vugira ibyozi Imana nzi ni ya repentance. Nibisigura ko abandi badafise Imana, ariko vuga iyo mbona. Kubera kino vuga iyo ntabona, vuga Imana mbona ikora, vuga Imana mbona ihindura amateka, vuga Imana ibona iduza abantu, ihereza abantu amavuta, vuga Imana y'intumwa y'Imana yadupresence tukayimenya. Haleluya, amen. Kiramweza tutuvuga iyo tubona. Inzo gituma abantu bose baza gushingira bavuga nti ndashima Imana ya repentance, ndashima Imana ya repentance, ndashima Imana y'intumwa y'Imana. He is the one who is working for us, is doing for us. Ni dushingira intare. Yesu nadufashe cyane gose. Amen. Haleluya, haleluya, amen. Igihe cya transformation. Dusomere. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira naho wogeza ngaho. Imana irabwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu va mu nzu ya so. Kwa so hari ibigirwamana, kwa so nibasenga, kwa so izina ryanje ntirivugwayo, kwa so amateka yanje ntago aziyo. Hari igihe ko ndaguhindurira igihe. Imana igomba kuguhindurira igihe itangwa kukubwira ibyo uvavanura nabyo n'ibyo wirinda n'abo wirinda. Kubera iyo niba yarateguye map na agenda na kalendriye yaho igomba kugutwara, ikakubwira ngo va muri izo mboregwa, va muri ayo majambo, va muri urwo rusaku, va muri izo nzoga, va muri urwo busambanyi, genda aho nzogira gute nzokwereka. Imana ntirikiramuhereza direction, Imana ntirikiramutumbereza. Va genda aho nzokwereka, va mu byaha genda aho nzokwereka, va muri ibyo genda aho nzokwereka. Imana yo mu ijuru imutumbereze mu kibanza cy'umugisha mu izina rya Yesu. Ushobora kuba waravuye mu isi, ushobora kuba waravuye mu byaha, ariko kwihana no gukunda
kwihangana ntibihagije. Nico gituma Yesu yabwiye Petero hamwe nukiri ngaha mu isi nzoguha 100% bihwanye n'ibikorwa uri kurankorera. 100% mu butunzi, mu kwambara neza, mu kugura imodoka, mu kubaka inzu, mu kuronka akazi, mu gukora ibyawe. Imana iguhe 100% mu izina rya Yesu. Imana iguhe 100% yakubikiye. Ntabwo uzogira agakiza gusa n'amavuta n'umuriro muhemu yera. Imana iguhe 100%. Igisumbi bizoguhereza byiza mu izina rya Yesu. Abizera barihe dutere haleluya. Sawa. Ikindi naco igihe cyo guhindurirwa ibihe n'Imana is the season of transformation of God. Cyo guhindurirwa ibihe n'Imana n'igihe cyo kubona ubushobozi budashobora guhagarikwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Apana umuroza kwiyumvira ijoro rimwe ngo acerara kwishe. Apana umupfumo agutega imitego ngo acerara kwishe. Imana yahisemo kuguhindurira ibihe. Abatega imitego barayitega mu ijoro, mu gitondo kabandanya. Kubera ibihe by'Imana byaje ku buzima bwawe, biravuga ngo ugurura ntihagire ugara, ugara ntihagire ugurura. Ibihe by'Imana byahindutse ku buzima bwawe is the season of unstoppable power and movement. N'ubushobozi bwo n'igihe cyo kudahagarikwa n'ikintu na kimwe. Nimba hari ikintu kiriko kiraguhagarika, sinzi nimba ari byo mu miryango iwanyu, sinzi nimba hari uri kurwanya mu kazi, sinzi intambara uri kurahura nazo, sinzi amagerageza uri kuracamwo, ariko nagira ndakuremeshe Imana yo mu ijuru iri kiravugana nawe kano kanya. Hari ibintu ije kuguhindurira. Kubw'izo mpamvu nta murozi, nta mudayimoni, nta muhemu mbi, nta dayimoni iri buze gushobora kuguhagarika. Naho byasamiye ko kumira birafata ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Mbwirira abantu batatu ngo igihe cyo guhindurirwa ibihe n'Imana n'igihe cyo kudahagarikwa n'ikibonetse icyo ari cyo cyose. Abantu ntago babivuze, ntago babivuze, cyangwa nta bintu biriko birabahagarika mufise. Mwebwe mumeze neza, nta ngorane mufise. Aha anyu urugendo rwanyu ruragoroye ni sawa. Nta ngwara ziriko zirabaryamika mu gitanda, nta barozi bariko barabatega imitego, nta batobiya n'abasani barati bariko barabarega hariya, nta bantu mufise bariko barabavuga nabi, nta bantu mufise bariko baracafuza izina ryanyu, nta bantu mufise bariko barabahagarika, nta bantu. Paulo wenyene, the prince of the New Testament, yanditse ibitabo bitagira uko bingana mu isezerano bishasha. Yaravuze ngo kuko n'uburi urugi rukomeye ariko abagwanizi bakaba benshi. Paulo nyene yarafise amavuta menshi, yaragize abagwanizi bamubuza kugira ngo ashobore kugera ku muhamagaro wiwe. Singaho honyene, yaravuze no kuri ba Alexandre. Haravuga ngo Alexandriyo yankoreye ibibi byinshi, yanyugariye imiryango myinshi, yatumye ntageraho nategerezwa kugera. Agenda mwugarira imiryango, agenda mufrena. Siwe wenyene, na Yesu Kristo hari aho yaje kuvuga ubutumwa, abafarisayo bakamufrena, bakamubuza, bakamuinterruptinga, bakamubuza, bakamuhungabanya. Ariko nagira ndakubwire, naho bamuhagarika yarashyize ku ntumbero yiwe, kandi turi mu mwaka wo gushika ku ntumbero. Ikintu cyose Satani yari yahagurukisha mu buzima bwawe cyo kuguhagarika, nimba hari ibihurimo, ndafise itangazo, ndafise itangazo. Abana ba Repentance sinzi ko bariko baranyumva we. Itangazo, ndafise itangazo nahawe n'ijuru, ndafise itangazo ijuru ryavuganye nanje. Abari mu bihe bigoye, abarushe n'abaremerewe, nyene amahoro, umwami w'amahoro araje guhindura ibihe. Tera haleluya. Niwite ku buremere bw'ibihe uri kuracamwo, niwite ku gutabona iri kurabona iri kuraza, niwite ku musonga ukuremereye, niwite kuri ubwo buribwe, niwite
ntiwite ku majambo menshi bariko barakuvuga, ntiwite ko abantu bagutaye, ntiwite yuko abakomere kukurihira inzu baguretse, ntiwite yuko abari barakubwiye ngo no mu bihe bigoye tuzobana nawe, tuzokuvugira. Erega na Yesu barabimubwiye, ariko nk'uko yabivuze, iyo igihe cyo guhindurwa amateka kigeze, nta kintu na kimwe kibonetse icyo ari cyo cyose gishobora guhagarika umuntu. Nagira ndakubarire kuri uyu mugoroba, kuri uyu munsi, igihe cyo guhindura ibihe cyageze. Yesu ko yageze ku ntumbero yiwe, nawe utegereza kugera ku ntumbero yawe, nawe utegereza kugera aho Imana yaguteguriye, nawe utegereza kwinjira mu masezerano yawe. Bizera bariho batere haleluya. Naho bariko baragufena, utegereza kubandanya mu izina rya Yesu. Naho bariko barakuvuga nabi, utegereza kubandanya mu izina rya Yesu. Naho utambuka bariko baranyikwa, bariko bararibwa, bumva ikintu kikirungurira ku mutima, komeza uberegwe, komeza wambare neza, komeza utware umuduga mwiza, komeza ugure n'iyindi nzu, komeza urire indege, Imana igushyire mu kindi kibanza, Imana ikuguze. Iyo yuguriye ntawe ushobora kugara. Uwo wahaye ijambo Mana we, uwo wahaye ijambo Mana ararigira. Uwo wahaye ijambo Mana we, uwo wahaye ijambo Mana ararigira. Uwo wahaye ijambo Mana we, uwo wahaye ijambo Mana ararigira. Umugore wahaye ijambo Mana ararigira. Umukobwa wahaye ijambo Mana we, umusore wahaye ijambo Mana ararigira. Imana iguhereza ijambo utari ufite ijambo mu izina rya Yesu. Imana iguhereza ijambo mu izina rya Yesu. Bazokugwanya ariko ntibazokunesha, kubera uzoba uri mu gihe cy'Imana mu izina rya Yesu. Waragwanya igihe kirekire uraneshwa, wararondeye igihe kirekire urabura, ariko bazokugwanya ariko ntibazokunesha kubera wahawe ijambo n'Imana. Abizera dutere haleluya. Ikindi ngomba mvuge, igihe cyo guhindura ibihe n'Imana ni igihe cyo gukura amabariyeri. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni igihe cyo kwimurwa kw'amabariyeri. Is the season of being removed of some barriers. Amabariyeri arakugwaho, ibyakuzibira kugira ngo ntugire ijambo. Imana ihinduye ibihe birakugwaho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakuzibira kugira ngo ntugire amavuta, aya mabariyeri arakugwaho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakuzibira kugira ngo ntutere intambwe, aya mabariyeri arakugwaho mu izina rya Yesu. Hariyo amabariyeri Imana ije gukuraho yari yarazibiye abantu, amabariyeri y'ibyaha, amabariyeri ya karande, amabariyeri y'inyatsi, amabariyeri y'ibyago, amabariyeri y'indwara. Haleluya. Amabariyeri arakugwaho. Yesu nadufashe cyane. Haleluya. Igihe cyo guhindura ibihe n'Imana. Imana guhindura ibihe. Hari abantu Imana ije guhindura ibihe, hari abantu Imana igomba guhindura ibihe. Yesu nadufashe cyane rwose. Haleluya. Icya gatandatu naco, icya gatanu, igihe cyo guhindura ibihe n'Imana ni igihe cyo kugira itandukaniro. Is the season of making difference, having difference, kugira itandukaniro. Yesu natufashe cyane rwose. Haleluya. Dusomere muri Yosuwa igice cya 3 ku murongo waho w'indwi. Imana iguhisemo kugira ngo igihindure ibihe, iragutandukanya n'abo mwose bere rimwe, iragutandukanya n'abo mwiganye kuri etablissement imwe, iragutandukanya n'abagenzi bawe, iragutandukanya n'abari bakuzi n'abakumenye. Dusomere
maze Uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose. Naho wogeza ngaho dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Imana ibwira Yosuwa, nambwira ni Yosuwa, guhera uyu munsi ngira ntangure kugukuza. Hariho urudandazwa Imana igomba ikuze iritandukanye n'abandi bantu bahora badandazanya. Abadandaza basinze uyu munsi ntabwo baje gusenga. Abadandaza bari ngango batere haleluya. Hariho business Imana igomba gukuza itandukanye n'izindi business. Imana irabwira Yosuwa ati Yosuwa, guhera uyu munsi ngira ntangure kugukuza. Umviriza, ntabwo uzokwigera uboneka nk'umuntu atandukanye n'abandi, afise icyaruta abandi, mu gihe utafise itandukaniro rigutandukanya nabo. Utegerezwa kugira amavuta agutandukanya n'abandi bavuga butumwa bose. Utegerezwa kugira amavuta agutandukanya n'abandi badandaza bose. Utegerezwa kugira amavuta agutandukanya n'abandi bagore bose. Gushikaho umugabo wawe akuravye avuga ngo abandi barafise abagore, ariko jewe sifise umugore, fise umugore hamwe n'ikindi kintu. Imana iguha amavuta ashira itandukaniro. Hallelujah. I have a wife and a half. Fise umugore n'ikindi gice ku ruhande. Imana ifashe cyane rwose. Hallelujah. Hariyo abantu bifuza itandukaniro bari ngaha. Hariyo abaririmbyi bifuza amavuta batandukanya n'abandi. Hariyo abakozi b'Imana bifuza amavuta batandukanya n'abandi. Imana igukuze mu mavuta gushira itandukaniro mu izina rya Yesu. Imana igukuze mu mavuta gushira itandukaniro mu izina rya Yesu. Imana igushire mu mavuta agushira itandukaniro mu bakozi bose mukorana. Imana igushire amavuta iguhereza ikiganza cyiza imbere y'abo mukorana, imbere y'abakorege bawe, imbere y'abakoresha bawe. Imana iguhe igikundiro, Imana iguhe kwemerwa imbere y'abakozi b'Imana. Esteri yagize amavuta mushyirira itandukaniro. Haleluya. Umwana yiyambariye shimwa Yesu hariya, mugabo afise amavuta ashyiraho itandukaniro. Amavuta ibihe by'Imana bigeze bimushinguruje. Umwana yiviriye hariya ruguru ni imfuvyi, ntagira se wo kumuvuga neza, ntagira ababi wabo bamuvugire CV bavuge ngo se afise ama etage, afise amazu yarubatse ibinini. Mugabo ahakomoka barazi kugira gute gusenga. Aragenda abandi basigara ku mavi, basigara bararema amavuta y'itandukaniro. Mwana muhe kwemerwa mu ishusho nziza, mu igikundiro, muhe kwemerwa. Haleluya. Haleluya. Hari abantu bifuza amavuta y'itandukaniro bari ngaha. Umva, ni wambera nk'abandi bantu bari bo bose. Nimba hari ikintu kimenyera gusumba abandi ni kiremwa muntu. Abantu baramenyera biteye ubwoba. Nimba ushaka kuguma uko wari umeze mu myaka iheze, bazoza bagucako nk'abatakuzi ntibakubonye. Ninda kwitayeho, bakeneye ibigezweho. Abantu baguma bafise ihinduka, ariko kandi na Bibiliya ntiyemerera umugororotsi kutagira ihinduka. Biravuga ngo abamwakiriye abamumenye yabahaye bashaka gucika abana b'Imana, kandi aravuga ngo bazorushiriza kugenda biyubura mu ngome zisha. Wowe kuriyubura mu ngome zisha cyangwa nizo wari ufise ziriko ziragenda. Imana ngo kwiyubura mu ngome zishasha, ugira itandukanira aho ubaye, ugira itandukanira aho ukorera, ugira itandukanira aho wicaye, mu bagenzi bawe ugira itandukaniro. Ibiganiro byawe, you cannot make difference when you are not difference. Ntabwo ushobora gushyiraho itandukaniro mu gihe utari umuntu atandukanye. Umuntu ashyiraho itandukaniro wenyine ni umuntu ameze ugutandukanye n'uko abandi bameze. Haleluya. Kugira ngo habeho itandukanye
itandukaniro utegerezwa gufata ingingo yo gutandukana n'abandi, utandukane n'ivyisi, utandukane nuko abandi bakozi b'Imana bifata, utandukane nuko abandi bagabo bifata nabi, utandukane nuko abandi basore bifata nabi, utandukane nuko abandi bakobwa bifata nabi, utandukane nuko abandi bagore bifata nabi. Ushireho itandukaniro, Imana igushireho ubuzima bwo gutandukana. Abandi bose naho bohaca ari 10 ari 20 ari 30 bapresenta ibintu vyabo, umuntu Imana yashize mu gihe cy'itandukaniro, naho hocaho abantu 100 bariko barivuga bavuga, iyo muntu yahageze ari 101 hacaboneka itandukaniro ako kanya nyene, kubera Imana yamuhaye amavuta y'itandukaniro. Imana iguha amavuta, imawizera hagurukute. Haleluya. Yakiriye wakira amavuta y'itandukaniro mw'izina rya Yesu, wakira amavuta y'itandukaniro mw'izina rya Yesu. Abagabo mwakira amavuta y'itandukaniro, abagore mwakira amavuta atandukanye. Imana ibatandukanye n'abiki gihe, Imana ibatandukanye n'abapagani b'iki gihe, Imana igutandukanye n'ubukene bw'iki gihe, Imana igushyira amavuta y'itandukaniro. Abandi bariko bifata ugusanzwe, Imana iguhe kwifata ukudasanzwe. Abandi barahevye iby'agakiza, Imana iguhereze kubifata ugutandukanye. Wamuririmbiwe, Imana iguhe amavuta yitandukanye. Naho abandi boririmba, niwafata mikrofone itandukaniro rice ryumvikana ku nyama. Imana igushyire mu gihe gishasha, Imana igushyire mu gihe gishasha mwiza. Amen. Haleluya. Sigaje iminota 3 yonyene ndangize. Yesu natwase tahe. Haleluya. Ikindi naco, igihe cyo guhindurirwa ibihe n'Imana ni igihe cyo kugira progress. Ngenda kubwire, kuronka akazi ntibihagije byonyene, kuronka umugore ntibihagije, kuronka abana ntibihagije, kuronka ishengero ntibihagije, kuronka inzu ntibihagije, urakeneye ibyo gushira mu nzu. Kugurura business ntibihagije, urakeneye ko business yabwira ikintu bitwa progress, avance, gukura, growth, gutera intambwe. Hari abantu Imana yahaye ibintu bica biragwingira, ntibyongera kugera kure, bipfira mu nzira, ntibyagera kure, ntibyahagarara kure. Imana yo mu ijuru igushyiriyeho amavuta yo kwamuka. Haleluya. Isaka, Imana imuhereza ubutunzi bukomeye. Twari gusoma mugabo umwanya wamaze kugenda. Iramubwira ngo birirambwira ngo maze uwo mugabo arushiriza kugenda n'umutunzi mbere bihebuje. Kurushiriza bisigura the present continuous, ikintu kiriko kirabandanya. There is a progress, there is a growth, hariyo gukura, hariyo kuavansa. Reka kuronka ingabire ngo uce wicara birahagije, ingabire yawe birakenewe kikura. Reka kuronka urudandazo n'uce wicara ngo kabaye, urakeneye kugera kure. Reka kuronka umugore ucuvuga ngo handabihejeje yo, urakeneye icyo kumutunga, urakeneye icyo kugaburira abana, uzokwa mukeneye iterambere. Imana iguhindurira ibihe, Imana iguhindurira ibihe mu izina rya Yesu. Reka ndangirize kuri iri jambo, Imana igushireho itandukaniro mu izina rya Yesu. Imana igushireho itandukaniro. Usomere Yesaya 60 ku murongo wa mbere. I'm finishing by here. Gerageza kwihuta. Yesaya. Haguruka ukayangane. Fata mugenzi wa muhagurutse. Ni igihe cyo guhindurwa amateka n'Imana. Ni igihe cyo guhindurwa ibihe n'Imana. Haguruka ukayangane. Iri jambo uryakire n'ubuvugishwa mu buzima bwawe. Hari ibihe bihindutse uyu mwanya mu izina rya Yesu. Uryakire n'ubuvugishwa mu buzima bwawe.
aha isomere. kuko umuco wawe ushitse. Haguruka ukayangane kubera umuco wawe ushitse. Ndagomba mvugishwe hejuru y'ubuzima bw'umuntu. Uhaguruke ukayangane mu bikorwa byawe bya buri munsi mu izina rya Yesu. Haguruka ukayangane mu bana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Uhaguruka ukayangane mu bo mwose ubere rimwe mu izina rya Yesu Kristo. Uhaguruka ukayangane bo mwiza amashuri amwe mu izina rya Yesu Kristo. Watangarira ikibanza Imana yakugejejemo. Imana yo mw'ijuru uze kuba. Ndumva abantu bagiye gutangaza amatangazo bavuga ngo Imana yarahinduye ibihe, Imana yarahinduye ibihe. Umviriza ndakubwira kandi kantu, bamwe na bamwe ntibazorinda kubivuga, bakigukubita amaso bazobona ko ari ibihe byahindutse. Imana ihindura ibihe, Imana ihindura ibihe, Imana ihindura ibihe, Imana ihindura ibihe. Ibihe by'uburwayi bihindure, ibihe by'amaganya bihindure. Niwashika muhira usanga amakuru yishimye n'umunezero. Icyanyuma kugira ubushobozi mu gihe cyawe, Imana kwihindura ibihe iguhereze kokipa no guhagarara neza mu gihe cyawe. Ntihagire umuntu n'umwe agutwara igitsibo cyawe. Naho abadayimoni bokorana n'amajana, naho inama z'abarozi zokorana n'amajana, naho abapfumu bokorana ari ibihumbi, naho inama z'ikuzimu zoguhaguruka, naho amarembo y'ikuzimu yokuguruka, igihe Imana yanditse iba yamaze kucandika. Nta murozi, nta mudayimoni, nta mupfumu ari bushobore guhagarika igihe cyawe. Abizera bariye dutere haleluya. Ugira ubushobozi mu gihe cyawe, ube responsable, ukontrole ibikenewe. Imana iguhagurutse ukayangane mu izina rya Yesu Kristo. Tera haleluya. Sawa, byagira Imana ibamugisha.